si ya mbere si ya kabiri si ni ya gatatu plutôt ni 4e édition ya kane ya foire Made in Burundi ikaba iri kubera kuri Boulevard de l'Indépendance en face ya stade Ntwari ku batari babizi. Entre temps yatanguye le 28 z'ukwa gatanu ikazorangira itariki zitandatu zo mu kwa gatandatu. Lancement officiel ouverture yayo azoba ari mardi le 1er z'ukwa gatandatu itariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Ndabasavye muzobe muri présent, ni ibintu biri très intéressant. Hashize koko yuko harimo ama entreprise atandukanye akomakomeye yo mu Burundi yemewe na API. En même temps n'aba jeune baba entrepreneurs bafise ama entreprise yayo bashigikiwe na API mu novuga ntibazana n'ibintu byiza cyane gose ku bantu batari babizi. Vraiment ni muze mugire ama découverte y'ibintu bitandukanye. Entre temps ces entreprises z'aba jeunes zirashigikiwe na API muri formation na entrepreneuriat en même temps no mu gukorwa kwa plan d'affaires. Ndabatumiye cyane muri foire ya Made in Burundi 2021 4e édition. Ni ibintu très intéressant, hari ibintu byiza cyane. Karibu cyane kuri Boulevard de l'Indépendance en face ya stade Intwari. Karibu gose. Merci beaucoup. Kubashaka gukurikirana ibiriko biraba muje kuri Facebook ya Ingomag en partenariat avec BGECO na BGECO ariko barabidufashamo. Merci beaucoup. Ingomag.